bakunzi bacu ba shene yacu Ntengimwe, turabaramukije kandi tubifuriza amahoro y'Imana, tubifurije n'umunsi mwiza. Uno munsi rero turafise umushitsi wacu agira adushingire intahe, arabibwira hanyuma adushingire intahe y'ukuntu Imana yamukijije. Nuko murakoze. Mwaramutse neza bakunzi ba Ntengimwe, jewe nitwa Hicintuka Silivane. Uyu munsi nifuje kubashingira intahe ndababwire ukuntu Imana igira neza. Jewe mu minsi iheze naragwaye, ngwara ukuboko kw'iburyo, ngwara bene ngaha mu rutugu, aha mu kuboko kw'iburyo. Hanyuma natanguye kumva mbabara, akantu kose nteruye numva nca mbabara ngaha ku rutugu, naho caba ikintu kitaremereye nababarira mu rutugu. Hanyuma nca ndagenda kwa muganga, barya twita abageneraliste. Umuganga wa mbere ngiyeko ico yakoze yanyandikiye imiti yo gupfupfahaza imwe twita antidouleur. Arambwira ati genda uyifate urabe ko hari igihinduka. Izo antidouleur naraziguze, ndagenda ndazifata, zirahera ata kintu na kimwe gihindutse. Hanyuma nca ndasubira ku wundi mu generaliste, shitse aca arambwira ati ibi bintu urwaye ntibishobora guhezwa na antidouleur gusa, ati genda ubanze ukoreshe ecography na radiography, hama tuzoheza turabe ivyo arivyo. Aca aranyandikira radiography, aranyandikira na ecography. Nca ndagenda ndagirisha iyo ecography d'abord, niyo nahereyeko. Ndagirisha n'iyo radio, ndamuzanira amaresultat. Abibonye aca aratangara ngo none ngo ngaha anye ngo umuntu ngo yakugiriye ecography ngo ntaco yakubwiye. Ndamubwira nti jewe ntiyambwiye ngo ni agapetit déchirure. Aca arambwira ngo uko ngo niko bama bavuga. Ambwiye uko uwo mu generaliste ca ndumva yuko ari ibintu bikomeye. Hanyuma aca arambwira ati ntibigera bavuga ivyo umuntu agwaye vy'ukuri abo bantu bapima. Ati rero ufise ingwara bita tendinite, ati genda ukonsulte umuganga w'ama articulation, donc wo mu iteranirizo, ama articulation mu iteranirizo y'ibihimba vy'umubiri n'ibindi. Ca ndagenda ndasaba rendez-vous ngaha, vyose ni ku ma rendez-vous, ntupfa kwiyadukiza ngo ndagiye gutonda ku muganga. Ndagenda, uwo muganga ico yakoze aravye ya radiography, akaraba na ecography, yaciye ambwira ngo ntiwari kuza iwanje, ngo ahubwo ngo ukwiye ngo genda ngo ugirishe ngo scanner, ngo hanyuma ngo uce ugenda ngo ku mu chirurgien. Hanyuma aho nca ndasubira ndasaba rendez-vous, ndagenda kuwo mu chirurgien. Mugabo rero imbere yuko ndabwira ivyo uko vyagenze ku mu chirurgien, nagomba ndababwire yuko uku kuboko harambabaza bimwe birenze, hamwe sinaryama, sinashobora kuryamira urubavu, sinaryama ngaramye, narara ndaboroga ijoro ryose. Impuzu sinari nciyambika,
narinda gusaba nimbara agashati nambara nimbara agapira ngasaba uri hafi yanje akamfasha kwambara natsitara kwino nkavyumvira ku rutugu umunsi umwe twari muri magasin n'umwana hanyuma umwana sinzi ukuntu yaciye imbere yanje ndamutsitarako hamwe utsitara buke buke n'ukuri ndavyumvira mu kuboko ubwo nyene amosozi arakoroka ndagira ububabare butagira uko bungana umwana arambaza mama arambwira ati mama mpore nyene nawene biramutera ikibazo kubera abona yuko ngize ububabare budasanzwe ndyamye naho sinashobora kwihindukiza uwo turyama na wewe niwe yarahagorewe kuko nama ndiko ndamuvyura nti ufasha guhindukira hanyuma hari igihe numva umenga ukuboko kumeze nk'ugucomoka nkamubwira nti mfatira kusubirize ko akamfatira nari mfise ububabare butagira uko bumeze hanyuma aho rero abo ba generaliste imbere yuko nja ku muchirurgien bari banyandikiye no kugira amakine izo kine nagize sinobabwira ukuntu zingana zari nyinshi nama ku mukine iminsi yose 3 mu ndwi byari ibintu biruhishije nizo kine zikambabaza hanyuma sinari ngishobora kuduza ukuboko gutya sinari ngishobora gushira ukuboko mu mugongo ngo niyagaze nari nabaye nk'ikimuga abantu bari hafi yanje nibo ngira ngo bababwira ukuntu nari merewe nta muntu tuvugana atarazi yuko ngwaye ukuboko hanyuma rero nari ngeze ku muganga w'umuchirurgien ukuntu byagenze ngeze ku uwo muchirurgien arandaba acarambwira araraba ya scanner bankorera acarambwira ati jewe reka turindire usubire ugirishe scanner mugabo rero nobabwira yuko nkigira ayo makine ncivuza no gusenga narasenga Imana nkabwira abo dusengana bakansengera abagenzi bakamfasha gusenga nyene ndabwira Imana nti Mana urandinda unkize undinde imbugita nariyumvira ukuntu nzogenda kubagwa mfise umwana umwe hanyuma umutware wanje yaragenda ku kazi hiyumvira ukuntu nzoja kuryama mu bitaro bambaze ukuboko umwana wanje akava ku ishuri atamwe umuntu asanga muhira umutware ari ku kazi agataha jewe ndi mu bitaro umwana ari ngaho wenyene nkumva n'ibintu bizogorana cane nkumva biramenye umutwe kiretse n'ukwiyumvira ububabare nari ifise ntiyumvira ukuntu bizogenda nkabibura hanyuma nobabwira yuko naho navuga ngo nta muntu yoba asigaye muhira nari isigaye nkoresha ukuboko kw'ibubafu gusa nko mu guteka nakoresha uko kubafu gusa isafuriya sinashobora kuyiterura n'amaboko abiri igitunguru sinari ngishobora kugikata ndiko ndateka narinda kubwira umuntu nti nkatira kino gitunguru icibagiwe coco nari naribagiye kurya ubugari jewe ncumvye ntabwo nari ngishoboye ariko ubu uye shima Imana yuko byose bigenda neza narakize hanyuma uwo muchirurgien rero shitse iwe acarambwira ati ntibikenewe ko ndakubaga ahubwo hariho urushinge ngira ndagutere ati nibaza ko ruzogufasha hanyuma uzuca ubandanya amakine ico yakoze yaciye antera urushinge ngaha nyene muri kwa kuboko
mwigufa narababaye nimba hariho urushinge rubabaza n'urushinge rwo ku rutugu jewe barigeze kuntera inshinge zo mu mavi ariko narababaye ariko nta bubabare ndigera numva bunganya ubwo rushinge rwo ubwo ngaha mu rutugu ni ukuri rurababaza cyane aca arambwira ati genda rero ubandanye kine uzoheza ugaruke turabe inyuma y'amezi 6 hanyuma nca ndagenda mbandanya za kine narazikoze nk'umwaka wose ariko mbandanya n'amasengesho ni ukuri umuntu wese yansengeye nomushimira ndashimira abapasitori bansengeye ndashimira abantu dusengana bansengeye abagenzi umuntu wese azi yuko yakoze igisabisho asengera kugira ngo nkire ndamushimira cyane gose imana ibampezagirire kuko nagira ndababwire yuko urumva nta operation nakorewe kandi nta bindi bishinge bongeye kuntera nayo masengesho nizo kine zankijije imana ibahezagire ariko iburaya numva menga hariho abantu benshi bakunda kurwara izo tendinite hari iciyumviro dusangiza cico vyoba bivako jewe iyo ngwara bita tendinite kubera ko bwari ubwa mbere ndacumvise hama nakibwiwe n'umuganga yamvuye n'umuzungu umva ntiyari kumbwira ati tendinite mu kirundi niki kuko nta kirundi azi hanyuma rero kubera bwari ubwa mbere ndacumvise hama nkacumva mu gifaransa mu kirundi sinzi ingene boba bacita n'ukuri noba ngira mbeshe hanyuma iciva ko naco ngerageje kuraba ibibazo umuganga wo yanyandikiye ibipimo bankorera ndavye ibibazo yambajije ati amamuvuma ukunda kugira ari repetitive naya nabivuga gute mu kirundi ati ibintu ukunda gukora n'amaboko uguma usubiramwo vyoba ari biki arambaza n'akazi nkora akariko ndakamubarira hanyuma rero mbonye ivyo bibazo yambajije naciye nibaza nti ngira ngo vyoba biva ku dukorwa umuntu aja arakoresha amaboko ugira nk'akantu utoza nk'ukuboko utahindukiye wese hanyuma ukabigira kenshi nibaza nti ngira ngo niho vyoba bishobora kuva hanyuma urambajije uti uravuze uti hariho tukiri i Burundi nta bantu benshi wumva babigwara yego je nta nuwo nari bwumve mugabo bashobora kuba bariho nta woca abifatira muri rusangi kuba tutazi uwoba yarabigwaye nibaza ko bidasigura yuko atabahari umuntu yangirisha kine yarambwiye ati abantu bavuye muri Afrika bakaza ngaha ati ingwara nk'izi barakunda kuzigira ati nibaza yuko ishobora kuba biva ku mbeho kubera tutaba twaramenyereye imbeho yo ngaha biratuma ibihimba by'umubiri bigira intege nke yego nico no bivuga ko ndibaza ko bishobora kuba biva ku bikorwa umuntu akora hama bikava no ku mbeho yego murakoze cyane yego twovuga yuko byoba biva ku ntuzeye ku mbeho canke ku mavitamine aba umuntu ashobora kuba yabuze kubera n'izuba tudakunda kurironka ngira ngo byoba biva no kuri ico sinzi
sinzi ko ari imbeho mugabo ariko birajanye n'imbeho ntaguciriyemwo nibaza ko navyo twobijanisha n'imbeho yego kuko iwacu ntituba dufise imbeho ingana uko iy'iburaya imeze yego ivy'amavitamine sinzi jewe ndabivuze uko uwo muntu yangirira kine ariko yambariye yego kineziterapi niko yitwa hama ibyo kubura amavitamine sinzi vyoshoboka navyo ntavyo novuga cane ngira ngo nk'umunsi tworonka nk'umuganga niwe yobidusigurira gusumba hama nosaba nk'abantu boba bize ivy'ubuganga nk'uwoshobora kudusigurira ico kintu tendinite ico bivako yoba adufashije yoba agize neza jewe nagombye gushinga intahe mvuga ingene Imana yankijije sindi umuganga sinovuga ngo nayigwaye kubera iki ego nuko nocishura yego sawa murakoze turabashimiye cyane ko mwadushingiye intahe kandi ngira ngo twoshimira n'Imana hanini ko yashoboje abaganga kugira ngo bakuvure hatagiyemwo ibintu byo kukubaga ivyo bita operation chirurgicale twizere ko iyi ntahe y'umushitsi wacu hari ico ishobora kubungura umuntu wese rero Imana yamukijije ni vyiza ko ayishingira intahe turabipfurije umunsi mwiza nimugire amahoro murakoze mubahwe naho muba hose murakoze